abantu benshi twarakomeretse, abantu benshi twarahuye n'ibintu bitubabaza mu buzima bwacu, bikaba biriko bituma uno munsi hari ibikomere bikiri muri twebwe, canke ubuzima bwacu butariko buragenda neza, canke tutariko tubaho ubuzima bumeze neza kubera ko tutahariye muri twebwe, canke kubera ko twahaye ikibanza kinini ibikomere twagiye duhura navyo mu buzima. Ivyo nivyo tugiye kuganirako uno munsi, akaba ari jewe Ingabire y'Imana Honorine muri kumwe, nkabanje kubasangiza ikiyago canke sujet ivuga ngo iciza co guharira. Ariko tutaratangura nagomba ndabasabe kugira j'aime, commentaire, partage hamwe na subscribe kugira ngo uzokomeze kurikirana ibikorwa bigenda bica kumunesha kure, no repeat no happen. Nariko ndavuga ngo tuje kuyaga canke nje kubayagisha kuri sujet ivuga ngo iciza co guharira. Nkuko natanguye mvuga, abantu benshi no munsi babaye ubuzima butaryoshe, canke no munsi abantu benshi bariko babaho ubuzima butameze neza, batifuza kubera ibikomere bafise, kubera ibikomere bashoboye kuronka bakiri bato, canke ibintu bibi bashoboye kubona bakiri bato, canke kubera ababagiriye nabi n'ibindi vyinshi. Murabizi namwe no munsi umuntu arashobora kubaho ariko abaho ubuzima butaryoshe canke butameze neza, canke ubuzima bwo kwicuza kubera ko yahuye n'ibikomere bitandukanye. Iciza kiri mu guharira rero n'icahe. Tugiye kurabira hamwe ibintu bishika kuri bine biva mu guharira, canke ibintu bishika kuri bine bituma iyo umuntu yahariye ashobora kubaho ubuzima bwiwe bukaba amahoro, agasigara abayeho yidegenza, abanye neza n'abantu, ntakora bikora neza mu mahoro n'umutekano, ivyaba novuga ngo ikibana abayemwo yigenza neza, canke akazi kiwe gashobora kugenda neza kubera ko yashoboye guharira. Icambere ciza kivuye mu guharira nuko umuntu aronka amahoro. Iyo wahariye umuntu yakugiriye nabi biratuma uronka amahoro muri wewe. No musi hari abantu babayeho ubuzima butandukanye, ugasanga akiri umwana yahuye n'ibikomere bitandukanye, peut-être mu kibano yabayemwo canke mu muryango iwabo, ugasanga yakuriye mu bintu bitameze neza, kiri muto yarabonye ibintu vyatumye bimuhundira mu mutwe, bimusigamwo ikintu gikomeye mu mutima wiwe, canke bimusigamwo igikomere, canke ugasanga n'umuntu yiciwe abiwe, bigatuma uno munsi ariko arabona ko abantu bose ari abicanyi, canke bigatuma uno munsi ariko arabona ko abantu bose ari babi. Iyo uhariye rero uraronka amahoro, bigatuma ivyo bintu vyose udasubira kuvyibuka, bigatuma ivyo bintu vyose udasubira kuvyiyumvira, bigatuma ivyo ukora vyose bigenda amahoro. Kandi ikindi naco bigatuma abantu bose utabona ko ari abantu babi. C'est vrai, hariho abantu bakora ibintu bitameze neza, hari abantu bakora ibintu bishobora kwica umuntu, canke bishobora gutuma umuntu abaho nabi, canke bishobora gutuma umuntu ubuzima bwiwe butagenda neza. Ariko iyo umaze guharira bivanye n'igikomere wahuye naco mu buzima, urumva ugize amahoro muri wewe, urumva utunganiwe, urumva ivyo ukora vyose biri amahoro. Ikindi ciza ca kabiri nuko amagara y'umutwe iwawe agenda neza. Nk'akarorero uno munsi turamaze kubona abantu benshi basaze kubera ko bahuye n'ibibazo bitandukanye, birabananira gusiporta, birabananira kwiyakira, bituma uno munsi hariho abantu bagize depression mentale, bituma uno munsi hariho abantu bacitse abasazi kubera ko ivyo bahuye navyo bakiri bato, ivyo bakorewe vyatushije imitima yabo, bitusha ubwenge bwabo, biranka ko biyakira. Uno munsi nkuko dukunze kubibona mu kibano cacu, canke aho twama turi, uziramo umuntu kenshi yahuye n'ibikomere bitandukanye, akenshi uzosanga ari abantu nta ma service bashobora gukorera abandi. Niyo umwegereye akwishurana ishavu, canke ugasanga akubwiye nabi, canke ugasanga ntashobora kubana neza n'abantu babanye, canke n'abantu bakorana, canke n'abantu birigwana, canke n'abantu babana mu kibano. Usanga n'umuntu adashobora guhuza n'abandi, ntakorera service abantu, en fait niwe n'ivyiwe, canke ugasanga n'umuntu uwabonye wese aramubwira nabi, uwabonye wese amubona ko ari umwansi imbere yiwe. Rero iyo umaze guharira canke iyo umaze kwiyafisha uko umuntu wamuhariye muri wewe, mu mutwe wawe biragenda neza, canke nta ma depression mentale ugira, usanga ufise amagara meza, ubayeho neza, ata kibazo ugiranira n'umuntu, ubuzima bwawe bumeze neza, buryoshe vraiment. Ikindi ciza kiri mu guharira nuko ugiranira amahoro n'abantu bose. Nariko ndabivuga, hari umuntu usanga adashobora kuyaga neza n'abantu kubera ibikomere yahuye navyo, kubera ko hari ibintu yashoboye kubona vyatumye bimubabaza. Ariko iyo umaze guharira ugiranira amahoro n'abantu bose. Icambere uragiranira amahoro n'umuntu yakubabara, wumva umenga ntukivyibuka, wumva umenga womugira neza, hakumwereka inabi, ahubwo womusubiriza ineza. C'est vrai, guharira biragoye. Mushobora kumbwira ngo twe twarakomeretse cane, biragoye yuko uharira umuntu yakwiciye umuntu
biragoye yuko harira umuntu yakwivye yatumye ubuzima bwawe no munsi burya en faillite yakubeshe akakwambika ikinyoma bijya bintu byose tuzi no munsi umuntu ashaka gukorera bigatuma wumva umenga ntiwomuharira bigatuma wumva umenga hariho ikintu yagabanuye mu buzima bwawe yaragutwaye umunezero kanaka ndabizi biragoye ariko tuze turagerageza guharira niho n'ubuzima bwacu buzogenda neza kuko urumva ko iyo udahariye uba wibujije amahoro iyo udahariye bishobora kukuzanira ingaruka mbi mu magara yawe bigatuma udashobora kwiyumvira neza udashobora gukoordona ubuzima bwawe neza iyo utiyumvira neza ushobora gutegura akazoza kawe uguma ubona umenga uwo musubiriza ikibi wa muntu uguma ubona umenga uwo murondera naho yoba ari ahantu kure uwo murondera mpaka umuronse kugira ngo ushobore kumusubiriza mu nkoko abenshi turakunze kubona no munsi bivanye nuko uwo muntu yabakoreye ikibi peut-être mu muryango iwabo cyangwa ugasanga no munsi turiko turumva abantu bagiriyane nabi ngo naka yangiriye iki nanje ntegerezwa kumugira iki naka yashoboye kungirira nabi muri society imivyo bitagenda neza nanje ntegerezwa kumutembagaza kugira ngo ivyo bintu vyiwe nabo nyene ntibigende neza urumva ariko rero atamubano myiza uri kuragiranira n'abantu icize kiri mu guharira nuko ushobora kugiranira umubano mwiza n'abantu atari no kuri wa muntu yakugirira nabi ahubwo no ku bantu bose wumva ubenga abantu bose bagirira neza kubera ko iyo utaraharira ubona umenga abantu bose ni babi ubona umenga abantu bose barakugiriye nabi nta cizere uratakaza icizere ku bantu ugasanga umuntu yahindutse umuntu yahora avuga ntakivuga umuntu yahora atera inkuru ntagitera inkuru en fait agasanga ni wa muntu abona ko abantu bose ari babi abantu bose umunsi kanaka bashobora kumukorera ikibi bigatuma asubira kuba muri bwa buzima yarabayemwo ni naho usanga umuntu atangura kuba wenyene umuntu ikintu cyose umenga ni wenyene abantu bose ntashobora kubegera ashobora kubana n'abantu yumva umenga ibintu byose ategerezwa kubyikorana wenyene kugira ngo ashobore kuronka amahoro ariko iyo umaze guharira uragiranira neza n'abantu uragira umubano mwiza n'abantu mu kibano cawe kumva ukera service abantu batandukanye ukumva umuntu wese wo mugirira neza kubera ko wahariye ico nico ciza rero ca gatatu kiva mu guharira kiva mu gutuma umuntu wo mubabarira ukavyibagira burundu ikindi ciza naho nuko umuntu arakura hari ibintu kanaka utangura kwiga iyo wize ko umuntu yakugiriye nabi nawe utegerezwa kumuharira ukamwereka iciza biratuma ukura ukumva ko utegerezwa kuraba ati jewe sinitayeho kubangiriye nabi ariko nitayeho kuco ngomba gushikako hariho ibintu vyawe uri kurategura mu buzima bwawe uri kurakora ati je nifuza kugera hanaha mu gihe nifuza kugera aho hantu birasaba ko mparira birasaba ko nibagira ivyo nakorewe birasaba ko niha amahoro personnellement jewe nkagira amahoro mu mutima kugira ngo ivyo nkora vyose bishobore kugenda neza kugira ngo amaprojet yanje nshobore kuyakora abe réussi kugira ngo nshobore kubana neza n'abantu kugira ngo nshobore guteza imbere umuryango canke niteza imbere canke nteze imbere igihugu canje kuko iyo umuntu adafise amahoro muri we ntashobora kwiteza imbere ubwiwe ntashobora guteza imbere umuryango wiwe ntashobora no guteza imbere igihugu abayemwo iyo umuntu ahariye arakura muri we kandi iyo umuntu ngo agukoreye ikibi ukamusubiriza iciza urya uburi kuramyigisha ejo azora ati bwa wundi wa muntu nubwo aramugiriye nabi we nta kibi yansubije bigatuma umuntu ahinduka kubera ko wamugiriye neza bigatuma umuntu ahinduka kubera ko ala place yo kumusubiza ikibi wamusubije iciza nubwo ari abantu bacu bavuga ngo bikomere ngo birarutana ngo wakwiciye umuntu ngo nuwakwivye ngo abo ntibongana c'est vrai biragoye guharira ariko twige guharira kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza kugira ngo ubuzima bwacu buje ku rutonde wipfuza kugera kure hariho ibintu kanaka utegerezwa kwiga mu buzima gukora kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bwawe no kugira ngo ushobore kugera hahandi wipfuza kugira ngo ushobore kwiteza imbere kugira ngo ivyawe bishobore gutera imbere numva ari ahantu rangiriza ariko nk'inyigisho canke icigwa twokuramwo nuko iyo duhariye tuba twiyongeje iminsi yo kubaho iyo duhariye turaronka amahoro turaronka umunezero iyo duhariye turumva ko ubuzima bwacu bumeze neza turumva ko atakibazo dufitaniye n'umuntu uwo ari we wese nkuko navuze iyo uhariye uragira amahoro iyo uhariye uragira santé mentale imeze neza iyo uhariye urabana neza n'abantu iyo uhariye kandi urakura uragira maturité bigatuma ubona yuko jewe shaka kugera kure rero iyo shaka kugera kure nirinda ivyoza binsamaza nirinda ivyoza binsubiza inyuma canke nirinda ivyoza bituma ntagera hahandi nipfuza so numva norangiza ndabashimira bwe mwese mwakurikiranye kino kiyago nizere ko cabafashije nizere ko cabahinduye kuri wowe utaraharira ni wige guharira c'est vrai biragoye ariko iga guharira ikindi naco bisengere
fata umwanya ubisengere ubwire Imana turya muntu yarangiriye nabi ariko ndumva yuko nkeneye kumuharira kugira ngo nshobore kururanirwa mu buzima bwanje ndizera ko Imana izobikora norangiza ndababwira nti mukomeze mururanirwa mu byanyu no mu banyu mwarahezagiwe